Ko ariho abantu bariko baravuga cyane ngo Beresa avukana na Orega nivyo ingombwa ngo menda bivuga mishi yose nivyo me gusa urya mu bro nama nabivutse nama icemeza ushaka icemeza nyana icemeza ndibaza bimwe vyiravye none ubona tudasa ubona ko dusa watwe okay message notanga kuri Orege namana nabimubwiye turi kumwe muhira duteramye nkabimubwira nkamubwira bana bro urabona ndakurusha tarame nubwo no banda kurusha tarani ivyo cabisaba ko ucunshira hasi gose ngo ni kubera ndakurusha nanje nshira hejuru kubera twavukanye impano twese iduge twese mu bro naho bamumbaza ari karatanga ama interview ntaki navuga man wapi bro urazi kwandikira umuntu message turu ya mbere turu ya kabiri turu ya gatatu aho kukwishura ukabona bro akurungikira amarinki gusa ukasubira ukamwandikira kandi akakwandikira randi promoter bro birambabaza sana kubona ndakwandikira ukandungikira amarinki gusa ahantu tourira no kuboxa kabisa ahubwo mbonye uzoce wiruka kukwandikira ugaco ndungikira link naso akesh dan nawe naso narakwandikiye bro nubwo utamaye link ariko warangayeko ama ba ami pro mukore mani mureke gushira amahera imbere apana amafaranga nguma ndakurukinga mama si wewe Ngagu feeling hi Guys bakunzi ba EcoBus TV aho muri hose twashimye kubabwira uno munsi twabazanye uwundi mu star nyene mwemera hapuye Berchris ni bariko arakora amateka ngaha mu Burundi sinzi nababwira iki mugabo reka nabamenyesha ikintu kimwe EcoBus company ni muyibagire ni cya kindi nyene kintu kikora ibintu umva bikaryohera abantu bose bakemprima bagakora amapage amalogo bagakora ibintu byinshi urumva uzokwishikire wenyene ngaha muri ville hafi ya Cafe Goma kuri micro murazi yuko muri kumwe na Kalidi Promoter imbere yo gutangura ikiganiro no saba kubabwira yuko kwanza mugire subscribe ngaho kuri ako kaporo karushe kaguma kicisha ngaho karashaka mugafyonde namwe so uno musi reka tubamenyeshe none twabazanye umusani wa wundi nyene mwahora mumbaza gusa turatwika reka tubabwize ukuri reka abibwire wenyene so bro ni good uvuze ni good no okay ni fresh abakunzi ba EcoBus TV ni chamamare wa Mungu mukumura ubanze umurunguruke kwanza ni wa Mungu bita Obey Race Music amazina yo kuri witwa amazina yo kuri amazina yo kuri banzurindire medecine bwaheze ni Obey Race aka Orati. Oh baby you are my super nguma ndakurukinga mama si wewe Ngagu feeling hi if you die baby sino wakwisi mama mwanya uri kurambya okay ndibaza aho ni sa urumva ukuntu tugereranye n'ukuntu uririmba urazi kuririmba mugabo gusa uri umweseri bro why kubera ibintu ukora nyene amadareti y'ibisuma urumva nyene ni ibintu bitangaje ku muririmbyi nkaho bro bujyana nakubikibanga ngira rero ndarivuge umbwiye ngo dareti ukuntu wavyumvise nyene bakunzi ba eko no kurivuga imana yishimwa umviriza iyi muzi iyi nyene iyi yambaye akize ni cyanyibutsa ariko ambwira nambaye dareti z'abasuma iyi muzi umuze kwiramu kindi kiganiro yari yakoze nagikoze ryari wagikoze ryari sinzi igihe wagikoreye go je narakibonye tu vuga ibintu umviriza nkubwire apani icemeza nkaho Beres ukuntu akora afise video imwe gusa izo zindi ndirimbo zirindirike kuko video zayo bro nkuko urazi nakubwiye akazi nkora sinakakubwiye kajya akazi karavuna sana nubwo ari VIP ariko karavuna sana bisaba kugira ndondera inoti nitonze urazi kugira uronke ni noti y'video imwe
urazi n'akazi no kugira ngo niyaho jo n'akazi uba wakoze wikorera bya bintu ntavuze n'akazi karekare bro ko ariho abantu bariko baravuga cyane ngo Berries avukana na Orega nibyo hariyo n'ikiganiro nabonye yuko warabyivugiwe bro si ngombwa ngo menda bivuga misi yose nivyo me gusa ujya mu bro nama nabivutse nama icemeza ushaka icemeza nyara icemeza ndibaza bimwe uvyiravye none ubona tudasa ubona ko dusa wapi kwera ntidusa wapi bro wowe ugomba kuncanisha mu muryango bro kubera iki mufise ingeso yuko man none mu muryango wa Orega urazi ni bangahe wawe bro apana urazi ni bangahe vuga muri bangahe nyene bro nabo ndakubwira me gugire bambwire je nose baranga okay turi bane muri bane bambwira amazina bose bro simaka ndaba barishe promo ngayi wa nga urumva nabantu bashaka ko bashikene kubimenya nyene no ubikene yazo no hari ibintu atari byo kwenda uravuga nose uri ngo ugendera uvuga ngo biki ngabo icemeza basi icemeza nakubwiye ni je ndabikubwira ni je ndabizi ko ari famille yiwanje we uravugana na Orega vya seri tuvyemere nyene apana we nakubwira umukongomani we no rumurundi tuvyemere no ndavugana cyane ndavuka nkora muvugana ndavuka no ariho umviriza kirese no kuvuka okay kuvugana bro ni kubera ndaza kuguha screenshot ya message twamatanga ya seri basi muravukana okay turavukana none birenze ivyo no rusaku bro none uravye na jewe na Orega ni dusa me gusa ujya mu bro na hari grand frère hari ibintu agira bitanezera twebwe dushaka umusigire message Orega okay message notanga kuri Orega namana nabimubwiye turi kumwe muhira duterame nkabimubwira nkamubwira bana bro urabona ndakurusha tarame nubwo no banda kurusha tarani ivyo cha bisaba ko unshira hasi gose ngo ni kubera ndakurusha nanje nshira hejuru kubera twavukanye impano twese iduge twese fasha gushika imbere mu bro acashaka kumfata phone ashaka sa message niyo ndiko ndavuga nivyo ndiko ndakubwira kino muhanura basi cyo no muhanura vraiment areke kwigungira ko yibuke na petit frère biwe ko hari ivyo bakeneye ko hajyana geze nanje ko nkeneye kuashika nka petit frère wiwe kandi arabizi nawe nyere confusion man ni kintu uwo muhanura Orega bro impanuro no muha grand frère sawa ndamwemera mu bro ni sawa me gusa ageze mu bikogwa ubu grand frère uraja pembeni nimba bona ndamurusha kanshi akamfasha nkashika hejuru nkanje nkakora akabona ati petit frère vraiment kandi nawe nyene asanzwe abizi mene uko gusa vyirengagiza nawe bikogwa vyanje urabizi ndabizi okay niyo mpamvu Orega vraiment uri grand frère ndakuba kandi nawe urabizi ko ndakuba umfashe nshike mbere apana kugumonye ushaka kunyegeza hasi sana umubro naho bamumbaza ariko aratanga ama interview ntaki navuga man wapi ya interview zingana interview okay ari ama interview mpora mbona man shimaka zose ndazivuge urazafisa ama interview menshi none ukuntu bibona ni jalousie canke ni interview bro ni jalousie ne navyo ubona ni jalousie none wewe wasi kuvuga ikintu cy'umuntu kandi ubona kimeze neza umva atari jalousie wewe uco vyita gute cyenda bona nico nyene uvuze okay ni jalousie bro none ubibonye we na Orega ndasumbuye je na Orega ubona ari ndasumbuye Orega numona ko ari mukuru wiwanje none ko uvuga yuko aguponda cyane urumva hari ikintu nyene abona yuko we uzovamo bro arabona ikintu nzovamo me ntashaka yuko basiko hari ikintu no murusha basi aragutinya okay ni kwa kuninya urumva ko cyo ugiye wamenye ikintu ndahubwo nukuninya ni forme yo kuninya nyene urumva avuga ati vraiment no mupeti akaduga vraiment je nsubira hasi nivyo witeguye none nka Berries gukora video zingaye muri imisi muri iyo misi ndite gukora ama video menshi bishobotse me hariho ikintu ndose gishobora gutuma nkora video tuvuge nko ku buryo none urafise sponsor basi nta manager mfise bro kubera ikintu kubera habuze manager nyene ntumva ko ari bo babuze mbuze ni kwa kuntu nyene kuba ndi hejuru nico kibuze man nziye namba myizi maze kumushikira Berries mu muziki w'Indundi bro mu muziki w'u Burundi narababaje sana no muziki w'u Burundi sana kuko yani hariho umuziki mu Burundi hariho ibintu mengo nk'iki kuko bamwe mwakoze kumpamagara nkaza mukankoresha interview hariho abandi bantu
donc badashoboye gukora ico gikorwa cyane cyane nk'amaradiyo amwe ntarinze kuvuga ushobora umengo barafise abandi bantu bashobora gukorera ivyo bikorwa byo kuba promotinga tumengo ntibodukorera umva je dushitse kwanza ngaho muri amaradiyo amwe wavuze dushaka tubwire nka radio zibiri basi radio zibiri no nta bakore kibi basi oya mbwira bakorishe barakorishe we bakorishe erega ni promotion tuzoba turiko turamenyekanisha donc nanje baranse kumenyekanisha nanje ni kuko nanje sinogenda kubamenyekanisha yitwa showbiz bro so mbandagiriza no gute abantu bakwakiriye basi mu muziki muri rusangi abantu bamwe bumva ibikorwa by'iwanje ukuntu bavyakira bro ibikorwa by'iwanje vraiment nawe urabizi ibikorwa by'iwanje bimeze neza abantu bavyakira neza kabisa kubera nje ndakubita ni hariho ikintu kimwe gusa usanga umuntu abuze hariho kubura studio zimeze neza umva kubera uburyo urazi uburyo buragoye ugasanga ama studio uri kurakoreramo ntamenyekanye ugacuka usanga ni na bya bindi usanga bariko baravuza indirimbo zawe cyane gose kubera iki ama studio me uri kurumviriza igikorwa kiba cyakoze apari ya studio yishize pembeni urumva yuko igikorwa kimeze neza ndibaza nawe urabizi nibaye abantu basuri kurabona yuko bariko barica umuziki w'indundi abantu bariko barica umuziki w'indundi bro ni benshi abandi abantu ba mbere bariko barica umuziki w'indundi n'aba journaliste nubwo atari bose bivanye ni bro hariho kamana wa mama sana mwana wa mama sana gose barashaka sana gukoresha abantu ama interview n'abandi babona umengo nibo bakoresha hari abantu babona umengo bakoresha n'abandi batokoresha batubwire none abo bantu nyene ubona yuko bahora bagira ivyo bintu bagira ivyo bintu Amipro amuzi ko Amipro abantu bose bahora bamwidoge je none shaka kubimenya kuri wewe nyene urumva Amipro mwafuye iki canke aho yakwangiye iki urumva mu bijanye na promotion Amipro je nta nikiye kintu basi yagusabye bro erega ntishingombwa ngo bagusabe gutya ayi mutamenyeranye ntibapfa kugusaba bagusaba inbox ni inbox bro none we bagusabye gute none kiresa inbox mako kubona yuko barakoresha ibintu bya kamana wa mama bro hari ukuntu basi hariho abantu bamwe umengo nibo boteza imbere gusa nabigusobanuriye kandi sibo gusa hari ukuntu badashaka nkaje ko mjewe nyine ukumbona but umengo ntiboshaka kuvugisha kubera iki baba babona ko umengo nubwo bokuvugisha nta kintu covamo ibintu nk'ivyo nyene donc bavugisha abantu bajya babona ati uyu ni namuvugisha vraiment nubwo ibikorwa byo bitwaye bimeze neza ariko ndaza kumuronka kw'ikintu nuko bakora none ubundi muntu inyuma ya micro avyikiramo cyane bro ni benshi sana tubwire sino bavuga ndabamare bro tubwire baki hariho nka Randy promoter uramuzi genda muzi cyane ujya mu bro nanje bro urazi kwandikira umuntu message turu ya mbere turu ya kabiri turu ya gatatu aho kukwishura ukabona bro akurungikira amalinki gusa ukasubira ukamwandikira kandi akakwandikira Randy promoter bro birambabaza sana kubona ndakwandikira ukandungikira amalinki gusa nk'ubu bakuzanira Randy promoter bokora iki Randy promoter ubu nyene bomunzanira ngaha cyo numukorera si cyo ngaha mu Burundi vraiment cyo bakivaye cyo sin bro urazi kwandikira umuntu akakurungikira linki aho kukwishura ivyo wamwandikiye akakurungikira linki none nimba urumva ibintu bya muri Afrika turacyari inyuma cyane none ubu unya ikintu kiki umuntu umwandikiye suko umwandikira no kumutelefona bro mutelefone akafita umutelefone aragukupa bro hari abantu bagara sana sana aba journaliste bamwe sinavuze bose ariko bamwe hari abantu bafise ingeso mbi ivyo birambabaza sana kabisa iyo ngeso ndayinegura sana kandi nzokwama ndabivuga bazoshake bagira ivyo bashaka nzokwama ndabivuga Oberes urafise umukunzi bro je nta mukunzi fise kubera iki bro ibintu by'abakunzi birarushanya sana bro uheruka kuryoherwa ryari meruka kuryoherwa igihe twari turi kumwe na mama aho yari yakoze iki kugira uryoherwe no nta kintu yari yakoze ahubwo nari naryohewe gusa kubera twari turi kumwe na mama
ni keke no Beres ahora akunda cyane mu buzima bwiwe? Ikintu nkunda mu buzima bw'iwanje, ndakunda ikintu ndiko ndakora gitera imbere. N'igiki? Navuze ndakunda ikintu cyari cyo cyose mba ndiko ndakora gitera imbere. Gitera imbere. Nibahe abantu ubona bo bahora bakwinjirira mu buzima cyane? Abantu bahora banyinjira mu buzima bro, hariho abantu banyinjira mu buzima kandi bakambabaza sana. Abantu uri kurakora ikintu bakakubwira ati atama yari ufise n'icyo kunda, abantu barambabaza sana. Kubera ikinone kandi nivyo urumva nivyo bro, nivyo me aha kwa kubwira ati atama yari ufise ivyo bintu nubwo birimo nivyo kunda, yofuma kubwira ati bro ahubwo rondera ahantu ukura amahera mukora ivyo bintu. Kubera hari gihe umuntu ashobora kuba ariko arakubwira ureke ico kintu kandi nawe wari ufise umutima wo kugikora kandi ubona ko hari ibintu birebire gishobora kukuviramo. Urumva ngaho ni probleme bro. Beres, message ya nyuma yo kukubabaza yari vuga iki? Message ya nyuma imbabaza yari yakubabaje basigiye bagutumiye muri WhatsApp, bandungikiye muri WhatsApp. Bro, message ya nyuma yambabaje, message ya nyuma yigeze kumbabaza ni birinki bandungikiye ndabandikiye, hari ibintu ndiko ndababaza kandi vy'akamaro. Iyo message yarambabaje sana. Hanyuma je mfise question imwe ya nyuma kugira dusezere abakunzi ba Ecobass TV. Beres, papa wawe arafise umuduga n'amahera, hanyuma mama wawe numukena araho, bashwanye muri abo babiri wo kurikirande? No kurikira mama. Kubera iki? Kubera mama amezi 9 burya ni maremare. Pardon. Amezi 9 burya ni maremare, umuvyeyi agufise mu nda ni so mani ni wocu ushaka kumufata nabi ngo ni kubera so afise ibi nibi. Akajambo ka nyuma nka Beres urumva kagasunika rugi kuba fans bawe n'abandi bantu. Okay, akajambo ka nyuma no vuga nako agasunika rugi ngiye gupfa agasunika rugi. Nuko noshimira cyane abantu kwanza bamaye interview ubuyobozi bwa Ecobass TV, ndabashimiye cyane. Hama ndaneguye cyane abantu ndasubiyemo abantu bafugamye mu nda umuziki ndundi, abantu bashaka gushira imbere aho gushira ibikorwa imbere, ndabaneguye sana. Landry promoter warambabaje sana, ahantu tohurira no kuboxa kabisa, ahubwo mbonye uzoce wiruka kukwandikira ugaco ndungikira link naso akesh dan nawe naso narakwandikiye bro, nubwo utamaye link ariko warangayeko. Hama ba ami pro mukore mani mureke gushira amahera imbere, apana amafaranga, apana gushira amafaranga imbere. Hama ikindi naco abakunzi ba Ecobass TV ebana murabe mushire kwa subscribe kuri channel yanje na channel yanje, kandi abantu bakurikirana channel yanje bashire kwa subscribe menshi kuri Ecobass TV. Karidi promote ndakubona kabisa bro, ndagushimiye sana, ndashimiye n'abandi bose bariko barakurikirana kino kiganiro. Merci beaucoup, mwagize neza ko numira murakoze. Reka tubabwire yuko ngaha niyo ikiganiro gihereye. Reka tubabwire kandi n'abantu bariko baradukurikirana muri Ecobass TV, turababwiye yuko turabakunda sana, mugumane natwe. So thanks sana.